Icyubahiro TV, amakuru agezweho. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV nabaramukije kuri mikoro kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alexton. Bwa mbere na mbere manje kubasaba gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane. Muri aba boss bacu niyo mpamvu twama tubasaba misi yose kugira mudoze muraduha support. Uno musi ndi kumwe n'umutumire umwe mu baririmbyi bamaze gukora byinshi muri Buja Flavor ndetse hari habarundi benshi bamuzi ariko no musi kwavuze ati reka tubanze tumuzane gatonya abanze namwe mu mubone. Yitwa Abdullah namba muta abantu batamuzi amaze gusohora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ndetse ziranakundwa none musi zibandanya zikundwa harimo nukuri ndagukunda nukuri ndakubaha ndagusabye kuvyizeriye siyo indirimbo gusa asanzwe yarasohoye afise n'iyindi ndirimbo yitwa amatati y'amatongo imwe mu ndirimbo yabaye hiti cyane mu Burundi n'ubu unye yabaye soneri aho novuga kuri Satb. Reka maze ndamuhe kazi kuri Cyubahiro TV abanze abaramutse ndakuramukije Abdullah. Ya ndakuramukije cyane nanje Jasmine. Umeze fresh? Safi sana tu. Waberewe cyane gose maze ndagukeze. Waberewe. Ndaberewe nsinzi. Asante sana. Abdullah muri make twe dusanzwe tumuzi. Muri make Abdullah ninde? Ya Abdullah no muririmbyi w'umurundi akorera akazi kiwe mu Burundi. Ego avuka mu ntara ya Bubanza. Nibyo. Urumwe mu baririmbyi aho twavuga nko muri 2014 bakora cyane ariko muri kino gihe tubona umenga umuvuma akanuze umuvuduko waragabanutse. Sha muvuduko hajya ibintu byose bijana n'igihe. Muvuduko waragabanutse bivanye nuko nkuko biza umuziki wacu kwanza si umuziki wacu gusa umuziki kw'isi yose ni ikintu gisaba amafaranga. Rero ari ikintu gisaba amafaranga kugikora nyene bisaba ngo ubu ufise ayo mahera utayafise ugenda bigura intege usohora indirimbo zimaze igihe kinini kandi urazi yuko umuziki ari ibintu bisabwa kugendera ku gihe. Ya urumva rero usanga bitugora buke ni ikibazo cy'uburyo. Kandi si jewe jenyene twese turakubititse. Ni benshi bakubititse ngaha. Muri kino gihe ndetse umuco umeze neza ibiteramo biraboneka abaririmbyi b'abarundi hirya no hino baridoga abandi bakabishima kubo akanoti kingiye. Kuri Abdullah we bimeze gute? Mbo kuri jewe ahanini nyasi nidogera kuba ngo ntaronka amahera canke iki ko burya umuntu yinjiza bivanye n'icyo yasohoye mu muziki. Yego kubera nta kintu uza kwisuzugura ati kubera ibyo usohora ibikorwa ni bikenya paraporo y'amahera bari kuguha. Jewe icyo novuga ibikorwa muri iyi minsi mfise bikeya. Si ukuvuga yuko atabikorwa mfise indirimbo ndazifise mugabo indirimbo si kuririmba gusa. Indirimbo zikenera ibintu byinshi umuntu akenera gukora ama video umuntu akenera gukora promotion biki umuziki usaba ibintu byinshi kandi nakazi udashobora kwikorana uri umwe ngo uzoshike ahantu kure. Ni waburi umuntu akurikirana umuziki irimbye 10 kw'isi yose babayeho bakavuma tukabamenya ata muntu numwe abari inyuma ntibishoboka ibyo bintu ntibishoboka. Hategerezwa kuba hariho umuntu agufashe mu mugongo kugira ushike kure. No kuvuga ari umuntu agufashe mu mugongo ari company canye umuntu ku giti ciwe mugabo nta muntu ashobora gutera imbere mu muziki ari we yiteje imbere kuko umuziki ufise akazi kenshi cyane. Ni company umuririmbyi umwe ni company yuzuye ishobora guha akazi abantu 200 canke 300. Yeah. Abdullah hari ikintu umurundi wari wese aza kukubona kuri no TV asha yibaza mbega kubera iki abaririmbyi kenshi bakunda kwidoga ngo ntibaronka amashira hamwe abafasha nta bategetse b'abanyamafaranga bashobora gushyamwo imitahe yabo kugira nabo baririmbe bipfira hehe ku baririmbyi ubwo abarundi ntibaba babona yuko umuziki w'Uburundi atakamaro umaze kweri nkuko nabo basanzwe babivuga abaririmbyi banyene ubwabo? Bo jewe cyo no bivuga ko bro umuziki ufise akamaro
canke ntugafise bivanye n'uwuraba naho ubwenge bwiwe bugarukira. Jewe nzi ibintu byinshi umuziki wakoze, entertainment muri rusange sana, ndazi icyo yamaze mu Burundi. Urumva uvuze yuko umuziki atakintu umaze, nca mbona yuko ubwonko butariko buragira movement yabwo neza. Kubera yuko umuziki jewe ndi umuntu araba kure, ngombye kuraba kure, atari kuvuga ngo nukubera ndi umuririmbye gusa, ndazi icyo umuziki wamaze mu Burundi. So rero mu Burundi dufise ingorane iyo kumva yuko ibidandazwa bishobora kuba ari ibiharage gusa canke ibigori. Umuziki ni ikidandazwa cyoteza imbere umuntu nk'ibindi bidandazwa, ariko ntushobora urumva, dufate umudandaza w'inzahabu ntazidandaza cyo kimwe n'ubudandaza ibiharage. Isoko ry'inzahabu rifise aho ritegerezwa gukorerwa, isoko ry'ibiharage rifise aho rikoregwa, n'isoko ry'umuziki rifise aho rikoregwa, bivana rero n'ububizi. Ikibazo nibaza yuko ngaha mu Burundi tudafise abantu bazi kudandaza umuziki, nayo ubundi umuziki ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ikintu cy'akamaro rwose. Hariho amajambo amaze imisi avugangwa, ndetse dusanzwe tugenda hirya bakatuzomera, tukagaruka ino tukizomera twebwe nyene ku bwacu, aho nshatse gutumbera ku Banyarwanda. Tumaze imisi tubona abantu bategura ibiteramo ngaha mu Burundi. Hari abaririmbyi ngaha mu Burundi bashobora kuba bafise album 10 bakabura igiteramo, ariko hari umunyarwanda umwe ashobora kusohora indirimbo imwe cyangwa zibiri agashatumikwa bakamuhama miliyoni ngaha mu Burundi. None mwebwe ntimubona yuko ngaha twebwe ariko tuko turiyononera? Mbo uvuze kuri ico nabanza kukubwira ati twitonde, kubera yuko niba mvuga ku muziki w'Abanyarwanda ubanza kumenya kwanza uwo muziki bafise uyu munsi bawukuye waje gute, bawukoreye gute. Urumva bro, je ntakubeshe, ndi mu bantu bazi cyane umuziki nyarwanda aho wavuye, kuko jewe nzi abaririmbyi b'Abanyarwanda guhera kuri Rugamba Cyprien yakoresha amajwi gusa kandi agatera hiti nyinshi, kuduga ukabona abo bita abantu yo Mugabo Firemo, Byumvuhore Jean Baptiste, abo bita ba Rodrigue Karemera, izo generation zose imiziki yabo narayumvirije, kuduga base banani bande, urabyumva imiziki yabo ndayizi. Gushika ku iyi generation yo hirya yejo y'abitwa ba Big Dome baririmba ngo igishwe cy'ikibinda kirizo, urumva ibintu nk'ivyo nkabo ntabuzi. Urumva ugatangura ukaduga uhereye kuri ba Tom Cruise, ba Riderman, ba bande, abo baririmbyi bose ndazi umuziki wabo, ndazi aho bawukuye. Urabyumva? Inyuma y'ibintu byabayeho ikibazo gikomeye cyane mu bintu byerekeranye n'umuziki. Urabyumva? Music nyarwanda irasubira inyuma, ija hasi kwitapi bro, ija hasi kwitapi bya hatari. Urabyumva? Gushika yaho bavuza imiziki y'Abaganda, bakavuza imiziki y'Abarundi, bakavuza imiziki y'Abatanzania. Ushaka kumenya aho umuziki w'Abanyarwanda wavuye, ndashobora nko kuguha nk'akarorero. Waruzi ko ku radio nkuru y'igihugu y'Abanyarwanda bigeze kuba bafise ikiganiro, urumva ni radio nkuru y'igihugu, ikiganiro cyitwa Bongo Flava. Bongo Flava ni ukuvuga, uvuze Bongo Flava humvikana umuziki wa Tanzania. Mani bari bapigitse, bari bakubititse bya hatari. Urabyumva? Mu Rwanda nyine nibo bakora Bongo Flava wabo. Bongo Flava icyo kiganiro je ndacibuka kuko je narabaye mu Rwanda n'icyo gihe, cyakogwa n'umudamu umwe yitwa Kabendera Tijarati. Twaracumviriza cyitwa Bongo Flava. Urabyumva? Bro, Abanyarwanda bavugije umuziki w'Abarundi, batambye umuziki w'Abarundi, batamba amatangazo y'Abarundi, batamba amakuru mu Kirundi.
urumva habuze gatoyi abanyarwanda bagira batambe n'amatangazo yo kubika y'abarundi, habuze gatoyi. Umuziki bawukuye kure bya hatari, urabyumva. Umuziki w'abanyarwanda utanguye kuzanana n'izi radio nshasha zigenga mu Burundi cyangwa mu Rwanda wabo. Ndacakubwira ku muziki w'abanyarwanda, kuko kugira uvuge ku muziki w'abanyarwanda ugomba kubanza kumenya aho bawukuye, urabyumva. Aha mu Burundi ama radio mashasha niyo ajyanye imiziki yo mu Rwanda. Ndacakubwira undindire gatoya. Iradiyo nkuru y'igihugu ndakubwiza ukuri gushoboka, uzohasanga abajournaliste bamaze imyaka myinshi, abo baba bafise za generation z'imiziki bakunda, urabyumva. Bisabwa yuko imiziki kugira itera imbere ibifise abantu bayivuza bari muri generation iyo nyene yabo bantu bariko barakora imiziki uwo munsi, urabyumva. Nayo ubundi wowe ujanye iradiyo intuzenye umuziki wawe ku maradiyo ariko abantu bakuze usanga bakubwira ati ibi bintu ni iby'abana. Niyo mpamvu ndakubwira ati umuziki w'abanyarwanda wadugijwe n'amaradiyo mashasha yigenga. Ndaguha kandi karorero. Nagira ndakubwire ko je ndibuka muri 2007 by the way jewe ntangura kubona umuririmbyi w'umunyarwanda ashuhiwe cyane, naravye umuririmbyi yitwa Riderman no baracakora kuri album yiwe yitwa Rutendere muri Petit Stade. Je nari ndahari, ndavyibuka ingene vyagenze, ndavyibuka kugira iyo album launch ibe bro, byaravuzwe abantu barasensibiliza. Nagira ndakubwire ko higeze kugera kuri etape bariko barakura umuziki w'abanyamahanga mu gihugu cyabo. Umwene gihugu kwa kundi ku maradiyo abene gihugu atelefona ngwaro ngo nshaka ngo mumpe indirimbo ngo yarakidube yitwa Remember Me. Bajya abajournaliste baca bakubwira ati saba indirimbo y'umunyarwanda, ati n'abana b'abanyarwanda nimwige gukunda ibintu by'iwanyu, urabyumva. Rero wewe niwavuga ngo umuziki w'abanyarwanda ugomba kubanza kumenya iyo bawukuye. Ikindi bro, iyo ubonye umwana w'umunyarwanda afata indege, sivyo, akurira indege akaza mu Burundi, ntabonane n'umujournaliste ngo bagirane ikiganiro, ataje gukora igiteramo, aje kurondera gusa abantu bazomuvugiriza indirimbo ngaha mu Burundi, kandi akabirihira. Wibuke yuriye indege, yarishitike y'indege akabirihira. Wewe ugende hajya usohora indirimbo y'ibihumbi 100 canke 200 muri studio audio, ukore video y'umuriyoni, hama ucuvuga ngo bizivuzwa bro, naho yoba ari nziza gute. Nimba twemera ko business, umuziki ari business, umuntu wa mbere batanga kwa karorero yakoze business neza ni Bill Gates. Baramubajije bati uhomvye amamiliyaridi y'amadolari ufise yose agahera ugasigarana ibihumbi 10 by'amadolari, wo bikoresha gute? Inyishu yishuye urayizi, yavuze ati norondera ikintu ndandaza canke produit nkora mu bihumbi 4 by'amadolari, ibihumbi 6. Icyubahiro TV, amakuru agezweho.